mwebwe mwese bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze muri ano makuru mugira mushikirizwe na jewe Diane nkuru nziza mudukunde tuyahere kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Abantu babiri barahitanywe n'imvura imaze iminsi igwa mu ntara za Rutana na Makamba eka n'amazu arenga 100 arasiduka. Abantu barenga gato amajana 4 nabo nibo bamaze kuronswa urukingo rwa COVID-19 mu Burundi kuva iryo sekeza ritanguye haraheze hafi ndwi zibiri. Abahinga basaba leta guhimiriza abirongoye gufata iya mbere mu kuja kwicandagisha kuko ngo izo canco zemejwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS. Abanyagihugu barandiriwe imirima n'imbonerakure ku buterere mu gisagara ca Bujumbura basaba kurenganurwa abakoze ayo mabi bagahanwa. Nongeye kubaha ikaze mw'idonido ryano makuru. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org. Ano makuru tuyahere mu manuko bw'u Burundi mu makuru ajanye n'ibidukikije. Imvura imaze iminsi igwa mu ntara za Makamba na Rutana yarahitanye ubuzima bw'abantu babiri irabomora amazu n'amasomero 100 n'imirima itari mike. Imiryango yahuye n'ivyagisaba gufashwa idonido na mugenzi wacu Blaise Nijimbere. Mu ntara ya Makamba muri komine Mabanda abantu babiri baritavye Imana mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Abo bantu bakaba bayitavye Imana baguweko n'inzu mu mvura yari kiragwa ivanze n'urubura n'umuyaga mwinshi. Uwo yapfuye akaba ari umutamakazi yafanye n'umwuzukuru wiwe. Ivyo bikaba vyabereye ku mutumba Gahama wa komine Mabanda. Iyo mvura yarasambuye kandi amazu agera kuri 40 ayandi atari make aroronekara ku mutumba wa Mbizi muri komine Kibago. Imirima bitoke ibigori hamwe n'imyumbati ikaba yarononekaye. Abanyagihugu bakavuga ko bari mu kangaratete kuko urwo rubura rwaguye rwamaze umunsi wose rukigaragara ku bitumba. Mu ntara ya Rutana naho nyene muri komine Mpinga Kayove imvura ivanze umuyaga yaguye kuri uwa kabiri yarasambuye amazu y'abanyagihugu arenga 40 amasengero 3 hamwe n'ishure shingiro rya Kimana. Ivyo bikaba vyabereye ku mitumba ya Ngarama, Rorero, Kayove na Butamya nkuko amakuru ava ngaho muri komine Mpinga Kayove abivuga. Aho twamenyesha ko mu ntara ya Makamba kuva imvura itasuye hamaze kwitaba Imana abantu barenga 6. Mu ntara ya Mwara naho hakuruno wa gatatu mu gatondo nk'igihe cy'isaha 12 z'igitondo mu hoteli Nobere ya Wakanyoni Celestin iri ku mutumba Gihinga kuri komine Kayokwe hazindutse basanga umunyabigega yitwa Wakanyoni Prospere w'imyaka 38 yapfuye. Nkuko ababibonye babivuga ngo yatanguye adahwa amaraso mucumbi we aho yanapfiriye. Ngo yavuye aho yari kuri comptoire muri iyo hoteli saha 4 z'ijoro aja kuryama nkuko abo bakorana babivuga kandi ngo yibana muri ico cumba. Ikiziga ciwe catwawe mu bitaro vya Kibumbu kugira ngo abaganga basuzume icamwishe. Tugume mu ntara ya Mwaro aho umuryango w'umunyeshure wo muri komine Ndava y'intara ya Mwaro utakamba usaba ko uwabo yorekurwa akabandanya amashure yiwe. Uwo munyeshure yitwa Aristide Irangabiye yafashwe n'uburongo iperereza mu ntara ya Mwaro mu ntango z'ukwezi kwa Gitugutu. Batatu bava mu muryango umwe bari bafatiwe hamwe bakaba bo bararekuwe kuwa 5 w'indwi iheze. Ni inkuru dushikirizwa na Vanessa Muhiteka. Umunyeshure Aristide Irangabiye ava ku mutumba Buziracanda ya komine Ndava mu ntara ya Mwaro yafashwe n'uburongo iperereza muri iyo ntara. Amaze gufatwa kunzwigira kabiri ku mugoroba w'ijoro yazanywe muhiri wabo abamuzanye bafisi ibikono by'amasasu y'inkoho. Ababanyi batangazwa no kumva ko ari byo bahatoye. Mviriza kunzwigira kabiri barazanye Aristide muhira ku mugoroba hanyuma bamuzanye ku mugoroba k'ijoro. Burya rero niho baca batangura kugira nyina wiwe ngo nk'ibindi byo bamwagiriza ngibi. None ku bwa mbere kuwa 6 wa mbere babajyanye ko atabigwanisho bigeze babona mugabo kuntugira kabiri bagaca bavuga ngo henye ngo bimwagira ngibi. Umwana mu bisanzwe nk'ibintu by'ibigwanisho ngira ngo nta n'ivyo yarari. Umunyeshure Aristide Irangabiye akaba yafashwe ariko yitegurira gutangura umwaka wa mbere muri kaminuza.
ababanyi n'abajyango basaba ko iyo mwana yorekurwa akaza kubandanya amashuri kuko ivyo yagirizwa biboneka ko ari rementanya. icyo dusaba ni ukuri mu muryango ni ukuri dusaba yuko umwana bomukurayo kuko ivyo byose nta kintu na kimwe azi. jewe mbona yuko murekura akaja kw'ishure kuko abandi universite yatanguye le 25 z'uku kw'icumi. icyo dusaba ko murekura by'ukuri umwana akaja kw'ishure akabandanya amashuri. Tubibutse ko igihe Aristide Irangabiye yafatwa yari yakurikiye abandi bantu batatu bo mu muryango ari se wiwe muvyara na se wabo hamwe n'umuhungu wa se wabo nawe w'umunyeshuri arongoye abandi kuri lise ya Mwaro. Aba bavyeyi babo bahungu babiri bose bakaba ari abakukuruke mu gisirikare, bakaba bari bafungiwe mu busho bw'iperereza mu gisagara ca Bujumbura nk'uko isoko ryacu mu ntara ya Mwaro ribitumenyesha. Arakoze mugenzi wacu Vanessa Muhiteka. Ngo ntagitangaje kubona abantu baguma bicwa abandi abanyuruzwa bakaburwa irengero ku ntwaro ya CNDD FDD kuko kuva uwo mugambo ushikiriye ubutegetsi ngo n'imbere yaho atakindi wigeze ushira imbere atari ubwicanyi kuko ngo nabo basangiye umugambwe barabica. Ivyo bisikirizwa na Frederico Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu abishikirije mu gihe ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi bwasubiye kuba ndase mu gihugu. Avuga ko abakora ayo mabi arugwaruka rw'imbonerakure ngo n'abajejwe umutekano. Twumvirize Frederico Bamvuginyumvira. Munyibye kuva bagishika ku butegetsi mu bihumbi 2006 aho imuyinga abantu ba 40 bapfungwa hanyuma bakabatora ari binziga mu ruvubu batobekeranije imigeto kukumenga ni nyama. Mwibuke yuko baciye byagirizwa uwatwara igisirikare hariya muri Muyinga bangira inama Vital mu mukuru w'igihugu ndetse akanka nuko ahanwa ahubwo agaca muhungisha. Ubwicanyi bwabandanije murabizi, simvuze ibyabaye Kiremba Cangozi, simvuze bababikira babo mu Kamenge, simvuze ibyabaye mu Gatumba, simvuze ibyabaye hirya no hino mu gihugu. Nibi babandanya rero nibaza ko hariho bwa mbere ingendo yabo bakiri mu ishamba uganiriye nabo bari kumwe barakubwira neza bati mu bisanzwe ingene abantu bafatwa mu ishamba abakuru bahana bato ntangingo ntaki kubera iki bintu bito ubutishwa kavunagurwa bo bashaka ko bigenza kwa kundi ariko abanyagihugu baravyanka abanyamigambwe baravyanka societe civile yaravyanka amashingira aravyanka bavyanka baca bacika bansi. Mbere hariyo n'igihe no muri bo nyene iyo harimo abantu batariko barakurikiza ingendo bihaye nabo nyene babica atacamira. Mwibuke basi bafusa Mosi, mwibuke wa mugwiza tunga w'imakamba, abo bose n'abantu bagiye bicwa kandi bitwa ko barababo. Abatungwa gatoke n'ababishoboye ni kuvuga abantu bashoboye kwica badakurikiranwa ni bande n'abafisi ibigwanisho. Hanaho nyene hari mirwi, umurwi wa mbere wo hasi nimbonera kure, umugugira kabiri n'abapolisi amana n'abanyagihugu. Usanga hagize ico mupfa canke bamugutumye ko usanga ugenda ugahereriyo. Byo byose byerekana yuko hari ingendo y'umugambwe CNDD-FDD babigira nkana. Irundi mugwi n'abasodari y'abasoda nabo nyene badomwa ku rutoke. Urorero ni bwinshi muri kahise. Iyo leta sinibaza ko ari ivy'igishobora. Ndabibutse ejo bundi umukuru w'igihugu nawe nyene ari ati bane ba mama nyamba ari ikintu mwokwirinda muririnda kwica umuntu. None yarabivuga ko yazi ko bisanzwe bihari mu iwabo. Ni dukeneye uburira, dukeneye uvuga ati sinsubire kumva uwica uyundi. Inzamba. Dutandukire mu makuru ajanye n'amagara abantu barenga 100 nibo bamaze kwicandagisha ikiza ca COVID-19. Amakuru dukura mu banyagihugu atumenyesha ko abaza kwicandagisha baba ahanini arabiteguriye ingendo zo hanze. Ni nkuru ya Josephine Jolise Nkunzimana. Amakuru dukura kuhabera ubwo rucanco mu gisagara ca Bujumbura, abaza kwicandagisha haza kamwe n'abaza kwicandagisha n'ababa bariko baritegurira ingendo zo hanze. Abo banyagihugu baganiriye na radio Inzamba bavuga ko batumva na gato igituma leta idatanga umuco ku bijanye n'ubwo rucanco. Ayandi makenga ngo nuko abategetsi barongoye igihugu
boba bariteje urwo rucanco rwo kwikingira coronavirus mu mahanga. Abacuditse n'umugambwe uri ku butegetsi batinya kubonwa nabi n'ubutegetsi baja kwiteza urucanco mu bihugu bibanye nk'u Rwanda canke Uganda. Abafise nabo uburyo bubayabaye baja mu gihugu ca Tanzania baciye ikobero ahuguruwe ikigo co gucandaga kiri ku birometero 3 urenze ku mupaka w'u Burundi. Umwe mu banyagihugu Radio Inzamba yasanze ahejeje gufata urucanco ariko atashimye kwivuga izina, avuga ko bitangaje kandi bibabaje kubona igikorwa nk'ico co gucandaga abantu kugira bikingire bakituguruwe ku mugaragaro n'inzego z'igihugu bikagaragara ko atagaciro bagihaye. Ikindi giteye ubwoba nuko n'abakora mu gisata c'ubuvuzi nabo nyene batitaba ico gikorwa co kwicandagisha. Mwomenya ko incanco zigera ku 500 zatanzwe n'igihugu c'Ubushinwa hari ku wa mbere uheze, aho zatanguye gutangwa ku bavyifuza. Leta y'u Burundi yategerezwa kurarika abanyagihugu bose kwitabira urucanco rwa COVID-19 kuko incanco zose muri kino gihe zemejwe n'ishiramwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu kw'isi. Akamo gaterwa na Kome ko nakuze umuhinga mu bijanye n'ingwara zibiza ku makenga y'abategetsi b'u Burundi mu bijanye n'incanco. Kome ko nakuze asaba umushikiranganje w'amagara y'abantu ko yo kwikora ku bahinga bo muri ubwo bushikiranganje kugira ngo bagire ubushakashatsi kuri izo nkingo maze baheze bajijure abantu kwikingisha. Nta rucanco bamwe rutasuzumwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu, ni ukuvuga nka nyinshi zarihuse kubera imvo zibiri nyamukuru. Ni ukubera tekinoloji, ni ukuvuga ubu buhinga bwo gukora injanjo bwihuta. Hanyuma ica kabiri ni uko habonetse abantu benshi bakorerwa kwigeragezwa. Ni ukuvuga nta rucanco rutageragejwe ku bantu barenga 30,000 gushika ku 40,000. Murumva rero gushika ubu urwo rucanco rwaraba yuko rufise bimwe twita specificité canke sensibilité canke selectivité, hanyuma tukaraba n'izo twita inocuité, no kuvuga rurihariye nta kindi rwonona mu mubiri, ruzana abasoda bakingira iyo covid. Hanyuma kandi ntaco rwonona haba ubu canke muri kazoza k'ubuzima bw'umuntu. Nivyo baraba, ivyo vyamaze gusuzumwa. Nta kamaro kubaho c'umutima abanyagihugu kugira ngo ntibafate ubwo rukingo. Leta yategerezwa gufatira ku bice two kwita vy'ubuhinga. Rero turamaze no kubona kandi yuko abaruhawe badapfa. Hariho igeragezwa ryabaye muri abo bantu bafite imyaka myinshi, muri abo bantu bafite ingwara ngendanwa, baba abantu badagifise abasoda bakwiye mu mubiri bajya twita les immunodéprimés. Abo bose baragaragaye yuko ubwa mbere bataracanjwa carabahitana gose, ariko ubu siko biri. Ubu mbere ntibashika n'ica gatatu. Ubu usanga mu bitaro huzuye batacanjwe kandi ubu basinzikara bakaja no muri bijya vyumba vy'indembe. Umuti wose n'izindi njanjo zose, no kuvuga zaba iz'agasama, zaba iz'ubukangwe, zaba za pneumonie, no kuvuga umusonga, nta rucanco na rumwe rubuza yuko umuntu aba atashobora kurwara iyo ngwaje na kwijana. Kuko urwo rucanco ngo nakubwiye rurafise ibirango, iyo barugerageje rukarenza 90%, 95%, urumva hariho 5% rudakingira. Ikindi c'umuntu yomenya nuko urwo rucanco ruhawe ruraheza rugakinga yuko usinzikara. Uwo mushikiranganje w'amagara y'abantu rero niwe afise ubwo buhinga bwo kugenda akarondera ibyo batazi bakabimenya kuri urwo rucanco nk'ibi twuzi nabo bakabimenya, hanyuma bakuraho urujijo, cane urujijo rujanye n'ibibazo kumbure byo vyinyegeje inyuma, byari by'ubutunzi, byari bya politike, kugira ngo bamurikire bereke abo bakuru n'abanyagihugu yuko urucanco ari kirumara mu kurwanya ikigiza ca COVID-19. Amajambo y'abategetsi b'u Burundi ajuragiza ku bijanye n'urucanco rwa COVID-19 atuma abarundi abatemenya ico bafata n'ico bareka. Bisigurwa na Gabriel Bagro yahoze ari umuyobozi w'ibiro vy'ishiramwe by'abamenyesha makuru ku isi ku mugabane wa Afrika. Abivuga afatiye ku majambo aherutse gushikirizwa n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, avuga ko urucanco rwa COVID-19 rutizwe neza kandi ko rushobora kugira ingaruka mbi ku bagwiteje.
kubwiwe ivyo ngo birabonekera mu kuntu abarundi batitabira incanco za COVID-19 zamaze gushika mu Burundi. Bagoro akababazwa no kubona amaradiyo akorera mu Burundi adafasha mu guhimiriza abarundi ngo bitabire ico gikorwa cyo kwicandagisha. Tumukurikire asubirwamwo mu Kirundi na mugenzi wacu Parfait Mudasigana. Décevant que les médias ne sont pas vraiment impliqués dans la campagne pour la lutte contre la Covid. Biraboneka ko amaradiyo ataco ariko arafasha mu guhimiriza mu kurwanya ikiza ca COVID-19 na cyane cyane mu guhimiriza abarundi kwitabira igikorwa cyo kwicandagisha cyatanguye kwa 18 gitugutu mu Burundi. Ivyo birashobora kugira ingaruka mbi ku banyagihugu kubera atakibahimiriza. Twaramenye kandi ko kuva incanco zishitse mu gihugu hicandagisha gusa abantu bifuza kugira ingendo. Iruhande y'ivyo murazi ko abategetsi b'u Burundi bafise impungenge ku kuntu incanco zakozwe, kuko mu bategetsi baguma bavuga ko incanco za COVID-19 zitakozwe neza. Ivyo rero nibihuha biguma bikwiragizwa bituma amaradiyo adafasha mu guhimiriza abarundi kwicandagisha. Ivyo birashobora kugira ingaruka mbi ku banyagihugu. Murazi yuko Uburundi na Tanzania vyakweze amaguru mu gucandaga abanyagihugu babo. Birakenewe rero ko ibimenyesha makuru mu Burundi bigira inguvu mu gutanga makuru atuma abarundi bamenya akamaro ko kwicandagisha. Nakamo dutereta kuko COVID-19 irahari kw'isi yose. Mwibuke kandi ko ibinyamakuru vyinshi vyigenga bikorera hanze y'igihugu. Hasigaye ibinyamakuru bikeya vyigenga mu Burundi kandi navyo bidafise ububasha bwo guhimiriza abanyagihugu. Birakwiye ko abategetsi bahinguvu ibinyamakuru kugira bifashe mu guhimiriza mu kurwanya COVID-19. D'aller au fond et de participer activement à la campagne. Il est important que les autorités les encouragent, les renforcent dans leur travail. Inzamba. Amakuru kuri radio Inzamba arabandanya. Abanyagihugu baranduriwe imirima muri zone Buterere yo muri commune Ntahangwa basaba kurenganurwa mbere ababaranduriye imirima bakanahanwa. Abo banyagihugu baranduriwe umurima ungana na hegitari urandurwa n'urwaruka rw'imbonerakure bahagarikiwe n'uburongo ya Gacimbiri ku itegeko ry'ubutwara quartier ya Buterere ya mbere. Amakuru ava ku Buterere avuga ko inyamiramabi yo ku Buterere yo biriko iriteza utunyoni mu kwanka guta muri yompi abaranduye iyo mirima. Ni nkuru tubaza Parfait Mudasigana. Uko niko byari byifashe Imbonerakure zihagarikiwe n'urongoye serire ku itegeko ry'urongoye quartier ya mbere ya Buterere bariko barandura imirima y'abanyagihugu. Iyo mirima haraheze hafi indwi iranduwe, ariko Imbonerakure zayiranduye ntibarigera bakomwa. Watanze itegeko ry'uko iyo mirima irandurwa n'umukuru wa quartier ya mbere ya Buterere ariwe Joseline ariha uwitwa Nestor. Uyo nawe acararika Imbonerakure baja kurandura iyo mirima. Bamwe mu begereye abanyagihugu baranduriwe iyo mirima bavuga ko uruhombo ari runini cyane. Harimira abanyagihugu 11 umurima ungana hegitari yose. Uruhombo ni runini cyane. Bagafya mu mirima y'abenegihugu bakandagura bagasasika. Uwo ajejwe intwara akavuga yuko yahawe itegeko na chef de quartier. Uwo chef de service yitwa Nestor afadukanije n'Imbonerakure afata imirima y'abenegihugu barandagura. Abenegihugu bakoraniye ngaho induru ziriko ziravuga ku murango riva ataco binone. Uvuga ko yatanze itegeko chef de quartier yitwa Joseline Buterere ya mbere Imbonerakure nazo zakurikiza itegeko. Abaranduriwe imirima ngo barituye inyamiramabi, iyo nayo icituma ko uwo Nestor cyo kimwe n'Imbonerakure bafadikanije kurandura iyo mirima, ariko ntiyitabe. Hakitaba uwo mutware yemeza ko bakoze ivyo yabatumye. Abo banyagihugu bakabona ko ari ukujuragizwa, harimo no gutega ubwoba ngo baheberane imirima yabo. Ahamagazwa mugabo ntiyitabe, shadukatega carekarama yuko ariwe yo haseruka akamuvugira, akaba intumbero yo kubaburagiza no kubatera ubwoba kugira ngo ntibashike imbere. Naho peji waho kuri zone ntiyigeze anonka dosiye nguje imbere. Rero abenegihugu shavuriranika
akaba ata kintu kirakorwa kugira ngo aba bakoze iryo shano ako kabi kabishe bafatwe. Ni ikibanza ca banki BDC kandi iyo banki akaba yari yahaye abanyagihugu, sinayo yatumye ngo babarandurire iyo mirima, nibo biyadukije. Amakuru ava ngaho ku Buterere avuga ko bagiye kwitura inyamiramabi zo muri komisariya y'igisagara ca Bujumbura bahabwa umutahe wo kurenguka kuri uyu wa kane. Abajejwe intaro muri zone Buterere baca babatumako ngo baje kumviriza kuri uyu wa gatatu, kandi ubwa mbere basa n'abariko bariteza utunyoni. Ivyo abanyagihugu baranduriye imirima babonamwo kubajuragiza no kubatera ubwoba. Radio Inzamba twarondeye kuri telefone nitwashobora kuronka Joseline arongoye quartier ya Buterere ya mbere, avuga ko ari we yatanze itegeko ryo kurandura imirima cyo kimwe na Serge Hategekimana arongoye zone ya Buterere. Bompi turabakena. Bamwe mu bafise amatongo muri Kizingwe Bihara muri zone Kanyosha komine Muha bemeza ko batisanze ku ntonde, abandi nabo bakavuga ko ibiriko birakorwa n'ishirahamwe ry'abafise amatongo aho muri ako karere bidahumuriza bose. Ngo nk'akarorero hari bamwe muri bo basangije ibibanza ibishobora gutera ingorane mu kuronka impapuro ziranga ivyo bibanza. Ido nido na Beni Akserakana. Abo banyagihugu bafise amatongo muri Kizingwe Bihara batonze nk'abandi kwisango yo kwerekwa amatongo yabo muri ako karere, ariko bahashitse bamwe baribuze ku ntonde zerekanwa n'abarongo ishirahamwe ry'abafise amatongo muri ico kibanza APTKB mu mfunyafunyo y'igifaransa. Ibitashimishije aba banyagihugu kuko bo bari bazi ko izo ntonde zimanikwa ku mugaragaro nk'uko umushikiranganji yari yabishikirije mu nama yari yabahuje na banyene amatongo kwigenekerezo ry'icenda ukwezi kw'icumi muri uno mwaka. Abanyagihugu bafise amatongo muri Kizingwe Bihara baseye bwose ko bagiye gutunganirizwa, bavuga ko ibintu bitoroshe kuko hari abasanze basangijwe ibibanza, abo nabo n'abatarenza are zitatu. Ikibabaza nuko abo basangijwe hari abatazinanye bagasabwa kuca bariha amafaranga yose, kandi nk'umwe usanga afise are zitatu canke zibiri. Ikindi babwirwa nuko ivyo vyo kuriha bitihuta, ahubwo basabwa kurindira abafise hanini kugira babanze bahabwe vyose kandi barihe nabo bazoshikirwa hanyuma. Abo banyagihugu bamwe bemeza ko ari abasangwa, babona ko bariko bararenganywa kandi bariko baranyagwa utwabo mu gihe mu kwiyandikisha bemerewe ko atangorane bafise kandi amatongo yabo ariho. Kubera izo ngorane zose ivyo bikorwa ntibiriko biragenda neza. Nko ku munsi wa mbere mu bababa 65 bahawe, abarenga 20 basanze harimwo amahinyu, ivyatumye ibikorwa vyo ku munsi wa kabiri bidakorwa neza kubera abaza gusaba gutunganirizwa. Ivyo biruko mu gihe Deokrasias Isanganiye umwami, umushikiranganji w'inyubakwa za leta n'uburaro yari yatanze indwi zibiri kugira ivyo bibanza bizobe vyatanguye gutangwa, kandi akaba yari yasavye ko vyotangwa ku mugaragaro. Sanganiye umwami akaba yari yemeje ko ibikorwa vyo gutanga ivyo bibanza bizoba vyarangiye ku wa 15 ukwezi kw'icenda uyu mwaka turimwo 2021. Uyo mushikiranganji akaba yemeje mu nama ko n'ibicapo vyacapwe kandi vyakoranywe n'impande zose, naho hari abanyamatongo baho muri Kizingwe Bihara basavye ko abari mwishirahamwe APTKB badakora neza ku mugaragaro bosubirizwa, ivyo uyo mushikiranganji atashigikiye. Twarondeye abarongo ishirahamwe APTKB kugira bagire ico bashikiriza, yaba uwurirongoye canke icegera ciwe, telefone zabo zari zizimije. Amaritiro 125 y'igitoro cyo mu bwoko bwa mazute hamwe n'amaritiro 25 yo mu bwoko bwa essence, amabido 82 hamwe n'imipira 5 vyakoreshwa mu kuvoma ico gitoro nivyo vyafashwe kuri uyu wa kabiri n'igipolisi igikorera mu ntara ya Kayanza. Bikaba vyafatiwe kuwitwa Yusufe Minani hamwe na Jean-Marie Ndiho kubgayo, bose bakorera urwo rudandazwa mu micungararo y'igituro c'ibitoro aho bita kwa Karifani. Ni mu gihe hamaze iminsi mu gisagara ca Kayanza hibonekeza ubukene bw'igitoro mu by'ubwoko bwose. Mu gipolisi mu Kayanza bagasaba abakora urudandazwa runyuranye n'amategeko kuvavanura n'iyo ngendo, nayo abanyagihugu nabo ngo boza baradoma urutoke kuri bene abo bantu
bakora urudandaza rwose rutemewe n'amategeko kugira ngo rutuzwe kuko ngo rufise ingaruka zitari nziza ku butunzi bw'igihugu bigatera n'amasanganya mu gihe ibitswe mu mazu. Mu makuru y'urudandazwa ingeso yo kwigungira ko amasoko kuri leta mu gufasha akagwi k'abantu bari ku butegetsi bigo bisubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu bishikirizwa na Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi. Ni nyuma yaho kuri uyu wa mbere umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Emmanuel Ndorimana ashikirije ko amasitoke y'ibigori mu makomine azogurishwa gushasha ku banyagihugu ku giciro cyashinzwe na leta hakaja ko itagisi ya komine y'ibice 10% ku kilograme. Ku bwa Faustin Ndikumana ngo hari hakwiye guhiganwa mu masoko benayo abaremye n'abaguzi bagahabwa uburenganzira mukurikira. Tubona umengo leta igenderagira ibintu bita monopole, ziragira monopole gufasha nk'abantu bamwe ngo ni barekure gukora ibi kugurirwa basanga nta wundi abirekuriwe. Ivyo ntibiteza imbere abikorera utwabo, ntibiteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Monopole ni ibintu bisubiza inyuma, bibuza abantu guhayanwa, bibuza abantu gukora, kwerekana yuko bose babishoboye bagahayanwa. Ibintu ruvuga ngo naba gusa ngo naba ngo ni leta ngo n'uyu caye ngo ni ivyo bintu monopole nivyo bintu leta ikwiye guhagurukira bigatangura kugwanya. Ivyo nibisubiza igihugu. Hanyuma kunguko k'umunyagihugu n'ubundi munyagihugu aba yakiguze kubandikimugure ku 680. Hanyuma n'undi akazaza kwimugurisha ko ku 1050. Utavuga rero yuko leta ibigurisha ku mudandaza, umudandaza agasura n'abakabirangura akabizana agasura agashira ku nyungu yiwe. Ibyo bintu byose mbona kunguko kanini ku munyagihugu kabakarimo. Nibaza yuko leta nishera ikintu rizorgane do regulation z'ibintu zikurikiranira ibintu hafi abariko bararenganya bashira kwitura mugabo ago rudandazwa byo kugura ibintu biciri bikogwa n'abikorera utwabo. Nukuri nyuma cyo guteza imbere urudandazwa, cyo guteza imbere igihugu, cyo guteza ibintu by'amamonopole n'ibintu leta iziraza guhe abantu ngo we bikore ngo abane ntibabirekuriwe yugara isubira. Ivyo bintu ntibiteza imbere taracha bikorera utwabo, ndetse n'abategeza gutanga amakuru bose badandaza bategeza gukora ivyo bintu. Nibaza yuko atahukanira gashobora kubonekamo, ahubwo tubona yuko leta zirakora ibijejwe ari kongereza umwavu ngene winjira mu gihugu, amaproduits phytosanitaire ari ingene abari mu bindimo bo kwigisha byigishijwe, umwimbu kiyongera ingene y'amatongo ishobora gukurikiranwa, umwimbu kiyongera hama hakaheza abategeza gukora icabona bari kudandaza ari kubigura kwera gute. Nibaza yuko ivyo ari bijama bikorera utwabo n'abasanzwe babikora ku nyungu y'igihugu.